Natavye. Wameshiye zimya mpuzu. Nanazimesha. Okay. Jora yaricaye muri sale. So, mama nshaka kubaza. Nzotaha ryari? Ufite ingorane yuko dutaha gusa. Nta n'ikindi uzi atari ukusongera isibe gusa. Zingorane igwariye. Mama tuzotaha ryari? Bagomba dutaha ryari? Bagataha uja mu muriro. Washetani. Wagitabanga c'umukobwa. Wewe. Nakubonye kuva kera katani nkono bitabo uzovamo. Mama. Nubona ko ugwaye vrema. Ngwari kuboko singwari umuntu. Ntagarerera. Kandi mva hejuru nawe unkure kwindura. Ega mama. Iyo ntashinga kuba muri yandi cenye nirungurira nyicu. Basi tuzogende muhira. Muri duru. Sogende muhira. Nenda kigwaye. Nene mamuguma. Chaho kanaye kumarira ngaze hari yumarira. Ndabona umenga niyo diri ufise. Nova hejuru. Nene mamuzoguma ngaho. Ewe nakwibujije nawe muri nduru. Ukaziba ukagafunga. Hejuru. Muri byo muza kumbaza gahari. Umuntu ngahari karihwerera yimererewe nabi. Muza muyaya. Nako rwambaye wayiti muri iyi mvura warugiye. Ari ngiyo. Muri ibi byondo wambaye impuzu zera mu ngo. Ama ushaka bigende gute? Bigende gute? Ka ntacyo bigenda gusa nyene reko ndakubaza impamvu wambaye impuzu zera muri ibi byondo imvura kuva mu gatondo ari jejeje. None. Waruvuye none. Ari mvuye ona n'induzi yo kubaraba. Bona nari mvuye ku ishuri. Nambe tantine gutara. Atara. Awa warya ngaho uracece kuri yihorera nuze no kuraba yararemvye. Ya miti yose yaraheze yose. Miti yaraheze no gukira ntiyakidoze ko na kakantu twe dufise hari anye twakariye. Turiko turavuza vyaranse. Muga kintu mbonye cyo abana. Mukundo umuntu akomeye agikomeye nabo ntandwi yahera utaje muhira. Yashajore umwanya n'utuma umwanya. None ubu mwanya nyine urabura nyine kubira twakenye nyine twanyawe nibibazo byabaye byinshi numva umwanya wuboneka gute. Kuvyumvire gusa ko bimeze kuri jewe. Niko bimabasi mana bitanu ngaho none ngende ku. Gute nuze Kaneza ra. Aha nkubu yopfa. Urazi nkubu yopfa ntubona kuri uranka kuza kumuraba gikomeye nkagusaba na bitanu kabinyima. Aha yopfa wogura isanduku izimvye n'ikinogo cyo kumuhamba mu wokigura wenyene. None wikura musabira urupfu. Ntago ndamusabe none mwebwe ko muraba umuntu akomeye ukamengo ikura tari kyo ngaho mu gihumbi muri amahera yose. Reka yarafise imipango yayo. Kabinam. Afise imipango yayo. Urakoze ndatwara naya. Sawa nakundi wegendera abasohoze. Wereje aya majambo kumubwanje nyo mba ndiko ndagwanya abana je mba nkeneye ko tuyaga duhuza sivyama yandi majambo ngo mukuru wawe sinzi none uri umwana mutonye Sindi umwana mutaya mugabo umve yuko ujya ni mukuru wanje ntegeza kumubahiriza none niwazo kurongora ubu rero wananitse urutwe ngaho ngo mukuru wanje ngo wari ko arambuze ngo kini biniki wojora uri umwana umba ubona poboye gwaho niyo wojamo gushaka kumbwira nabi je nakusabye tubihagarika abakobwa baruzuye uragenda urondere n'ubundi hamajundege kandi kugumumbwira nabo nkankamira umfasha twumvika aze ko ndagukunda je ibintu byo kumwe ngo tubihagarike urazi ko umutima wanje wose utwaye wose tunagapani wasigarije sawa ibyo bya mukuru wawe byikoza aho nyene ubanze nkorere n'umuti nyene reka urega wene umva ari ingorane ziwawe ni ivyo nyene n'ubundi bakwankira ravuga basambwiye ngo tujane muhiri wawe n'ubumviriza ngo ndagukorera umuti wewe wama muri ivyo ntivyigera bihera nta kindi kintu ufite ko wifata nk'umwana abana kako wigira nk'akana kivuga none umungu n'umukobwa bakundanye bashaka kuki bazobane kubana nebese bihera bazobane nebihera ngaho no tutabanye ubu tuzobana twarashaje umbiza nesha
vyoroshe je sinshaka ngo twigo turagwana dushwana n'iki nako tubabiri ngaha nyene weraba dukora umuti hama ndakureke witahire isigaye ndaza gusaba kuri telefone je naguhamagaye ngaha kugira ngo ndakubwire ko byaheze ivyo bindi uri kurambwira Chris oya je sinshaka ubundi je sinshaka ko umuntu twigo hazuka tuhazuka razi imboma amantu hera imboma baze kuguha amaze gutako imboma niki mwana ngorera tworonka warazigura nimba mwazi wako cyari bwazigurira je nari nazi gusaba no bazinsabye je nari nazi gusa none Chris nawe nibiki Chris cyose shaka ndakwisabye ushaka Chris nawe ushaka tugware je nawe ushaka tugware je nawe Chris nawe ushaka tu uhafu none ushaka iki mu majambo manje ushaka Chris none mu majambo make ushaka ndakura je ndakura Pisa. Chris ndakura. Ndakura kumerane. Ndakura je. Kuma hamwe. Chris ndakura. Chris just shaka. Chris shaka. Ne ahanira kuba. Ne mwisha bukibu. Goro bukuru mengano. Nibiki ujya mugesera yo kiya kigesera ntacyo ngo tugende ujya muhimbira nzokoreka sa reka uzugwara urutwe nk'iki n'imisatsi nk'ubuhiri bw'ironi nyuma hama je ndashitse muhira ni hano yo nashatse ndagushikane kubera umuntu arinza gukorera ibintu nkabiryo birashobora gushika akanagukurikirana ugasanga arakugiriye nabi gusura ko Imana guheza kiyo wantabaye kandi wakoze kandi cyane rero nibisanzwe ariko nashaka kumenya nitwa bande nitwa Joel Joel ndagiye kuba ufise izina ryiza ariko urazinda guhanurikira kirazira kuza muri jajara nko kwitabira umuhungu ahantu nkahari kandi ubona aya masaha ntubona ko biteye amakenga Joel bamugira ubwenge umenya ati mbega ibintu ndiko ndakora nta ngaruka mbi bifise Joel urabona ko iyo ntaseruka wagira ukomereke burya ni sheri wanje rero sinari nzi ko afise ingeso nka bene zijya ko twari tumenyeranye tujyana ahantu tukicarana nkagenda rero sinari nzi ko afise ingeso nka ziriya gusa nasibuko ndabizi nivyo ni sheri wawe ariko urabona yagira gukwegera yagira gute mu kaga iyo ntahaseruka byari gukomera sindasubira ntuzusubire uzozurira hama ndaryohewe ko unyeretse muhira nanje ni muganwa twa muganwa Kent sawa ngira tuzosubira nashatse ndagushikane muhira nari mvuye kuraba iriya mirima reka rece nsubirayo ndabe ko abakozi bahejeje kugira nshobore kubahemba nanje ndanyaruga cino kugira urabona burije mukuru wanje ntasange ntaroga yonye cyo maze mvuye ko yarambuye sawa Joel yego gutekereza
Nakuhereje n'amagi. Kw'ishure gute biragenda none? Jo, kumbe ngo sihuri. niho ndika Cyabone ngo ntuigana naho mama agwaye ntivyotuma ahubwo umushavu. Ejo mwijoro ntiwigaze ufungura kandi umaze iminsi 3 ndakubona ko utasige ameze neza wewe sinzi ikibazo ufise. asibaze kibazo nima Ikibazo ni nde none? Jowe nizeye ko ntakubwira nawe ko ndagufata neza ko nshobora. None ninde? Jowe ninde ho kushaka umushavura? ni Chris Chris yagize ikibona. Jowe Chris yakoze iki? Ndakubwira mana yanjye iminsi yose nama ndaguhanura kubera ko ijoro ushobora kumpa impanuro ndaguhereza. Jowe kubera iki? Jowe ntumbwire ko ufise inda Jowe. kandi ntandafise kandi Kaneza nukuri humura ntandafise gusa Chris ibintu yankoreye Yagukoreye iki Jowe? imbamba niki mwana tworonka warazigura eh nimba mazi wako cyari bwazigurira eje nari nazi gusa no mazi nsabye ugaresha Yesu nari nazi gusa none Chris nawe nibiki Chris cyose shaka ndakwisabye ushaka Chris nawe ushaka tugware je nawe no ushaka tugware je nawe wafunesha Chris nawe ushaka tu uhafu none ushaka iki mu majambo manje Sa Chris nivyo yagukoreye. Mbega umuhemu w'umuhungu. tuza kandi humure nta kimwe yangitse nta kintu na kimwe cyabaye haciye harenguka umuntu nibaza ko ari nk'umumarayika ariko nobivuga arantabara mbona kuva mu menyo ya Chris ukimpanura nabona umengo ni blague ariko kugeza isa ndabonye ibyo bavuga ko ari ibyo gusa Imana yarakinze Jowe ndababaye. Chris hamwe nosubira kumubona mu maso yanje. Sinzi chokoleka. Chris. Kisa ngangu waje kukwigisha waje kugira daimoni Alindiri. Christophe. mbona umega utamushaka nini No, ubona uri mbona. What? Ure wagihaye neza ngo aho tuzohurira hose ni urwamo ni induru ni Ubu aho tuzohurira hose kujya kwinkoko nakagomba niko je nawe tugatumira. aha dufuye iki Dupfuye iki ntavyo uzi. Okay wambujije mu mutonyi wawe sivyo mutonyi wanje ramusamaza ibiki nibiki unubu kwishure akajojo akambomboka buri mwanya
mugabo nawe tubonanye inkoko nakagomba dufikije nawe habuze iki jewe ndakwitenda ikirira habiri ndakwiteye Chris je sinzi amaraso yanje nayo wawe sinzi sinovyumva n'ibintu rero ugumudukorera ca numva n'igicefu mengo none avomisa vraiment bimwe ndabakorera ivyiza ivyiza gusha gufata ku nguvu mutonyi wiwanje nico ciza ubona ko agedukorera jewe wewe marayika jewe wewe kutoka mbinguni wewe hana yanje ariko nimba rugwankunyanka no kunyanka urabona nakubwiye Chris ntabwo nkoje nawe nova ngo ngafisa gatiyanje nawe ariko kukibi ushaka gukora mwene wacu mana nzovuga hahandi n'ivyatsi bizoranduka sinzoguma ncecete cyangwa umengo ntekereje mushaka kudamaduhunya sawa sivyo umviriza ndakubwiye ni Chris vinyuma ya mutonya wanje kandi ni wabandanye ntushaka kumukorera Chris ntuzokutoye gutungana kandi uzohana umviriza je ntigwana imihaganya myinshi je sinzogaruka iwanyu mugo nawe umubwire ntazosubira kunsaba ngo ndamugurire igitumbura ngo ndamugurire ibiki Jumega nama mama waze kujya kwishura mbega aho umuguri gitumba umva bashaka ko amufata ku ngufu kugira ngo yishuri byamuguriye Chris nakubwiye nti uhagarike sino tuzokwita gutungana ndazi kwicaca ufata ku ngufu ko gihanigwa jewe okay zani wambonye ndi ambonye sawa hari ibintu wewe wamaze kwiha wamaze ko tutana kubonye Chris bizogaragara Jendera Jende musamara yiwe mbabazi jewe namugirira neza nkamukorera iciza ahubwo neze kuri ndamutse base umbwira nzoze ko ari dusome nga icyo bya rumamagari ubonye aho winje muno murima ho uzokoma n'induru miliyoni ijana nizo mama numvise ariko aravuga kandi rero nukuri zirahakwe kuko ino nzu uravye ukuntu ingana nuko yidugize ibibazo ntitwari kuyigurisha rero nyene iyo umuntu ari mu kibazo deja nk'iyi nzu urabona ko hari ibintu byinshi bisabwa yuko nzoca nkontorora nkasubira gusubiramwo ngenda ashobora kubagabanya banye twara tujye imisigati ati imisigati iri ngaho yonyene uraze muri tuzirayikura erega wewe wiyumvira nyene nk'umwana deja nyene bacyari umwana rega ntitugura iyo misigati tugura parcera n'iyo nzu nk'uko mukuru wawe ariko arabivuga mugabo by'imisigati je mbere ntibizaba binakenewe oya aramubabarira n'ukuri kubera nyene arakuta imisigati rwose ego gusa byongeye nta kibazo nimba vyokunda ejo woza tukagenda aho mama ari hamukayaga tukavugana na mama yego kandi nibyo yasista mureka tujye kuvuganira na mama uretse ko mama dukari hani mpamvu yo kuvugana na twebwe kaje mu mukiriya twamurondeye ni kumushikiriza bakivuganira okay ndega n'ubundi nyene nta bana bashobora kwishitonga abavyeyi mu gihe baba bagihari reka ejo tuze tujyane aho mama wawe ari aba ari we tuvuganira ubundi bwo mwebwe muzoba mukenewe kugira ngo mushobore gusinya mu gihe tuzoba twemeranije ku mafaranga sibyo sawa nta kibazo nahabonye usigaye turavugana ko nahabonye ndashobora rero kubandanya nkagenda kuko aho ibyo nari ndiko ndakora
kiriya gihe twari twicaye hariya sindongera kumubona uramaze gusubira kumubona mbona nde nana ayo jewe nana sinzi ko ari ibintu byo kwishuri nyine ko dutandukanye turi muri class tandukanye ubu umwe wese asigaye ava mu ishuri akagenda ukwiwe sinzi ikibazo gihari none we ko wasaraye ejo nari mu gikorane ndagutuye cyari kirenze rero nisanzuye wese narabiravye kuri statisha yo mbejo ndakubaze ariko mwebwe byukuri hamwe mumenga muranyanka uzi impamvu nko kubona ibintu ho bikurikiranira kuri stati ukananirwa gushika no kugicenda muri Muramvya kuza kuraba ico gikorane naramaze no kuyipublia ama publication nyene mwadasanzwe oya ibintu byo ma evenement byukuri ntibirabira wowe winjira ukisohokera n'uguyimba gusa n'umutima wawe wowe nyene ni uzovyikuramo ibintu bijanye no kwambara ipantaro sishobora gukuramo ikintu cyo kwambara ipantaro mu mwanya w'utarumva umutima ko yuko ukwakiriye mu kuyambura oya nanje ntariyumvira kuyihera ni kuri sinoze kubwirirwa ndatsitaza abantu ubwo shanda kwitererera uzi ayo Chris yamburiye Chris yasubiye kandi ate pana bya bindi byavugisha umuntu acagiye ngo tujane mwira tugire iki mukuru wanje yaramanuye arambuza kwiza ndagendana na Chris mu nyuma rero hajya mvuze ati reka ngende ndamwihanize ndamubwire neza yuko jivyiwe nanje birangiye tugendana turicara uzi yankoreye ibiki yankwageye hano mu muceri ashaka kumfatira ku nguvu iyo hatarenge ku muntu w'Imana ngo hankure jewe iyi saha ubu nyamba mba ngezehe nyamba mba ndinde mba nitwa ndi uyu munsi nyamba ariko rero hamwe umenganira kugaragara ko jo ivyo bintu umenganira bigusa muko ico nshima nuko umuntu mutagato ari wose ariko rero subi inyuma gatonya ubwo nuko yabonye yananiwe n'ukungene ushobora kuja muri mwe raguhanura kuja kumurabi wiwe kandi warakoze kuba waranyumviye rero ubu naho sinzi ko novuga ko ari kwifuza sinzi ko novuga ko ari kugira gute ariko Imana ishimwe nubwo yakoze uko umugambi w'Imana ntushobora kugira ntushobora kurangoka muko ico nkundira mukuru wawe arahanura neza aneze n'umwana mwiza iyo nza kuza ngendera ku manuro byose agenda aramuko bukeye uko bwije ivyo byose ntivyari kuba gusa murakora neza kuza muramanura kuko nawe waramanura uretse nana yaguma nyosha bidashoboka cyo gutira ibyo washatse kumura navyo kuko suko frame cyose ko ndakunda kandi ive mu mutima indani urazi ko tawundi mukobwa amfise imbere n'inyuma namara bikubwiye ko kuri kuntahura akurazi ngo umugore wanje waye gusanga ngaha cyashoboye mbwiye urazi hamwe yoza gusanga ngaha awewe n'ibintwaye iki tishasa twumvikane duhuze twumvikane nzoje kumfatira ku ngufu hariya none uracimagine bijya frame wacimvira bijya nako bifata nk'umuntu wo mwana iki sohoka ugende so reka ucakura ubuzima Chris sohoka ugende ndabigusabye bazi basi je ndabikwisabiye sohoka ugende wo bukoze hamanje kwande uramenye yuko uko frame ushanje kwande ngende he uramenye yuko gusa wetanga mfere Jone uri kurangira ivyo ndikora kwa niwe kurangirira ivyo nawe uri kuko amazina bajora mu mezuko hama ya Chris namwe mumeze gute umviriza nakuyanganiye kenshi kwanda nayo kukiyago canje nawe urakigira kibi jo ndifuza ko mu buzima bw'iwawe naho uzo uri hose uzokwa munyibuka genda Chris uze kuhigira abandi bakobwa je sinkigushoboye kandi no kugushaka sinkigushaka please genda urondera abandi bakobwa sawa Joe hari ikintu bavuga ngo ikidahura n'imisozi n'abantu bo barahura kandi niye nkakubwira bikora nuko amasa tukuye
karibu cyane aha niho muhira. Ya merci beaucoup. Gusa kambere bari bambwiye ko ba mu kinama mukandavye banyanzanye mu yindi quartier habaye iki sinzi hano muhira cyangwa Kureza aha niho muhira. Mu kuvuga mu kinama twarahapfuye. Twaragize ibibazo byo kuri amafaranga yo kuvuza mama. Bicaye ngombwa ko tuhagurisha aho twahora tuba. Kugira turangene mama yovuzwa. Kwazi ibintu by'uburyo ko kenshi usanga bigoye. Aha nubwo twaciye tugura kugira ngo tugende gupanga kandi tubaye mu nzu y'iwacu usanga bigoye kandi no gupanga nta kazi mfise nkora. Mutonya wanje ni umunyeshure. Mama nawe abona ubunye ntari ariko arakora. Cyo turabaho tugura habaye nyine kugira ngo dushoboye kuraba ko twobananya tubaho mu buzima nyine dusanzwe tubaye. Pole sana ndumva ko mwahuye n'ibibazo byinshi hama ahantu mwimukiye umengo mwegereye umusigiti ko nguma numva umusigiti uri hafi yanyu. Ego hari umusigiti uri ngaho hepfo gatonya kandi amasaha yo gusenga yageze ndumva cyangwa basenga. Kandi pole sana hama ndumva ko mwahuye n'ibibazo byinshi bakinege nukuri mushishikari kwihangana kuko ndazi ntabwo Imana yabataye mwenyine naho ibi byose ko biraba ko muca muri ubu buzima inyuma y'ibibazo hari umunezero. Wibuke ko Imana ari yose w'imfubyi izobanezeza umunsi tutazi azoba umunezero. Ushishikare kwihangana. Urakoze cyane amajambo ahumuriza ubwiye Imana ikomere umugisha. Urakoze cyane ku majambo y'ihumure uhaye Imana ikomere umugisha. Burya ari ikintu hari iminsi Sister. My Bobo po. 20. Aje. 20 wari wagiye he? Nari gusenga. Gusenga gwe byahera n'amasani we yataye hanze kandi utonga amazi kutwiba kubera tutarugara hajya anye. None sister tutabeje. Uyogeje. Ukareka kwishingizo My Bobo. Ni woyotsa cyo kamfasha. Zawubaha abashitsi. Bro. Nemera kari umushitsi kanchore. Reka sister we hari cutazi. Wowe nzokujya kamahera uruhu. Igiti. Gripe yambanye nyi. Nae 20 byukuri wowe uzotekana ryari? Nana anje atekanye ubu numva ndyohewe reka. Sawa reka yenda kubwira uyu n'umushitsi twarose. Umugabo wawe. Jena inze kari umuntu agiye kubana bofre agomba yinjire mu ntuzeya. Niyo mpamvu nashitse ntera indu. None bambofre bacitse kugira ngo ni mayibo. Oya kunako kanchirotse. Oya kubera cyomenyeranye kugendana n'abantu benshi bifata nk'aba mayibo usanga kanchirotse. Nagwe kuri mayibo uziza kandi abantu bose ari mayibo. Oya kakomfata nabi. Sawa rero ukamwita Breze nimwahora mu nzira. Buregeya. Bureze. Breze je bampamagara ntuzeya. Bampamagara Kagemera. N'amajambo ariko aravuga ikibazo. Nta kibazo. Reka ibyo tubyihoze. Gusa nawe ifise icyo ndakubwira. Mubwiza ukuri k'umukundi ureke guca hirya no hino mana bango b'iminsi. Mubwiza ukuri apana kugira isoni uri umuntu ufise ubwangu umenga na moya y'ingurube. Je ndarivuga nkagera. Ariko
20 wese sister abikubwiza ukuri yasahagurira basi genda mu nzu basi rero Kaneza yewe umugabo urumva ko bitoroshe kimwe gusa reka ngende tuzobiyaga hanyuma sa gusa ntushavure ku majambo akubwiye ubu ni kwa meza oya nta kibazo sama koze cyane kuzamurira mu nzego sa tutosubira 20 yenga kiriya kirombotse none umuhungu atakubwiza ukuri ibyaje kumari kajya gashaka kugutera inda umuryango tuyire atana nawe